Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Zaburi ya 73. Iyi zaburi ndayisoma, turayisoma yose du début à la fin. Nukuri Imana igirira neza Abisirayeli abafise imitima itanduye, ariko jeho ibirenge vyanje kari gato bigatirimuka, intambuko zanje zari zishigaje gatoya zikanyerera. Kuko nagirira ishari abibone, aho nabona abanyakibi baguwe neza, kuko badasamba mwipfa ryabo, ariko amagara yabo arakomera. Ntibagira amagorwa nk'abandi, ntibaterwa n'ivyago nk'abandi. Nico gituma ubwibone buba nk'urudede mu mazosi yabo, umuryano ukabambika nk'impuzu. Amaso yabo avanywe imutwe no kuvyibuha, bafise ibiruta ivy'umutima wokwifuza. Baracokora bakavugishwa ivy'agahazo no kugabitanya kwabo, bavuga bishize hejuru. Bashize akanwa kabo mw'ijuru, ururimi rwabo ruyerera mw'isi yose. Nico gituma abantu biwe bagaruka bakiranguza amazi yuzuye mu gikombe, bakavuga bati Imana ibibwirwa n'iki? Iyisumba vyose hari icizi. Erega abo nibo banyavyaha, kandi bama bidibamiye, ubutunzi bwabo buragwira. Nukuri nogereje ubusa umutima wanje, ukudacumura nagukarabiyemo ubusa. Kuko natewe n'ivyago umunsi ukira, ngahanwa mu gitondo n'igitondo uko bukeye. Iyo mba naravuze nti reka mvugenyo, mba narahemukiye abana bawe. Niyumviriye ingene noshobora kubimenya, biba ibiruhije mu maso yanje. Gushisa aho nagiriye ahera h'Imana, nkibaza iherezo rya babandi. Nukuri ubashira ahanyerera, ubakororera mu mahonero. Erega barahonye mu kanya gato, ubwoba bw'uburyo bwinshi burabamaze. Nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu yikanguye, niko nawe mwami niwikangura uzobakengera nk'ibiravuzwe. Aho umushaha wanje wababara, ngatekerwa n'umubabaro mu mutima, nari kijuju, nari mburabwenge, namera nk'igikoko imbere yawe. Yamara rero namana nawe nta naryo, umfashe ukuboko kw'iburyo. Uzondongoza inama ungiriye, kandi hanyuma uzonyakirana icubahiro. Ninde mfise mw'ijuru atari wewe, kandi mw'isi ntawe ngomba atari wewe. Umubiri wanje n'umutima wanje bishira umunywera, ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, kandi niyo mugabane wanje ibihe byose. Kuko abakuja kure bazoranduka, wahoneje abakuretse bose bagacika ibimaka. Ariko jewe kwegera Imana niko kumbereye amahigwe. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze byose. Haleluya, haleluya. Umutwe w'amajambo ndafatira kuri uyu murongo wa 28, uravuga ngo kwegera uhoraho nivyo bimbereye. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Kwegera uhoraho nivyo bimbereye. Haleluya. Uyu mwanditsi w'Izaburi ya 73 canke uyu mugwi w'abaririmbyi witwa Azafu, bari bakora igikorwa cyo gutazira igihe Abisirayeli baba bakorana. Bagiye bandika indirimbo nyinshi nk'umugwi, ariko izo ndirimbo zikandikwa n'abagize nyene bien sûr umugwi, ku buryo nubwo zisohoka ari indirimbo za kohari, ariko kandi ni n'indirimbo ziba zanditswe n'umwe muri abo. Ni gutyo amazaburi benshi yanditswe inyuma ya Dawidi. Uyu mugwi wa Azafu uri mu migwi yandika cane, yanditse zaburi nyinshi, ko Dawidi yanditse igice c'amazaburi, ariko na Azafu banditse amazaburi menshi. Uyu yariko avuga ikintu no musi nshaka kuvugamo canke kuvuga ko nshaka gutera intege
umuntu wese ari muri kino kibanza yamenye Imana canke yahuye n'Imana, ariko kandi ashobora kuba ari karageragezwa mu buzima bwiwe kuko ibigeragezo birabaho, canke ashobora kuba uretse kugeragezwa ashobora kumva mu buzima bwiwe azazaniwe. Hariho kuba turi muri confusion, hariho kuba turi tente canke turi mu bigeragezo mu buzima bwacu, ugasanga umuntu w'umukristo yarakunze Imana, yarakurikiye Imana, ariko akagira ibibazo byinshi yibaza ku Mana kandi bimutera amakenga kandi bimutera kumva ni hamwe nyene ho kuyisonera no kuyubaha, ariko akumva umenga Imana yiwe ntayisobanukiwe. Rimwe na rimwe biratugora gutahura inzira z'Imana canke ivy'Imana ikora n'uburyo ibikora, kuko kenshi mu buzima bwacu turafise uko twigishijwe Imana. Iyo niyo mpamvu ya mbere, uko batubwiye Imana bivaye n'ingene batubwiye Imana. Hariho ahantu ushika mu buzima bwawe ugasanga hariho ivyo ibijanye n'Imana batakubwiye canke batakubwiye uko bikwiriye, batakwigishije ko, canke abakwigishije hariho ivyo batari bafisemwo ubumenyi mu kukwigisha Imana, ku buryo wumvise ubutumwa budakwiye canke bufise igice buguhishije, siko? Rero ikindi kigira kabiri gishobora kubituma, ushobora kuba waranigishijwe ukigishwa neza, ariko kandi hirya y'uko warigishijwe neza hakaba hatabayeho ihishurwa ku rugezo rwawe, ku gatwe kawe, k'ico wigishijwe ngo gicike ikintu gihishuwe. Kuko ndakunda kubivuga, j'espère ko avec le temps mugenda mubitahura, hariho guhabwa ubumenyi, ariko hariho no guhishurirwa n'Imana ico wigishijwe kigacika ikintu gicitse isomo ryawe Imana ikwihereye, ukavuga ati ndacumvise ndagitahuye. Nico gituma ushobora kubona nk'uko unya twe turabimenyerera, urashobora kuba ukora igikorwa c'Imana ukama wigisha abantu ibintu, mbere ukabona umuntu inyuma y'imyaka 2-3 araje kubwira ngo ngo pastor ngo uno munsi natahuye iki kintu, ngo gaca utangara je ibintu maze 5 ans ngira nta madimanche angahe ntatusha point nk'iyi, aje kumbwira ko bitahuye inyuma y'imyaka 5 amaze imyaka 10 mu rushengero. Rimwe bigakwa kuguca intege, ariko uwundi mwanya ukibuka ngo Imana niyo yihishurira abantu. Yesu ashimwe cyane. Hariho nibindi utaba warigishijwe ariko utari ready kwakira. Iki ndashaka kukikubwira ko cyane, hariho abantu wigisha ibintu ariko imitima yabo ikaba ititeguriye kuvyakira, kuko barafise ibyo bashaka kwemera, barafise ibyo bashaka kwakira, barafise nibindi bivugwa. Twarigeze kuba dufise umujene muri eglise, hari gihe yari yarakijijwe aza mu rushengero iwacu, aza ari mu adventiste, acaza muri eglise vivante tukira abajene. Rero byarashika umuvuga butumwa akamwumva ariko yigisha ibintu menga sukuri kwa Bibiliya. Rero yari umuntu atagira ukwihangana na gatoya, wazubonye ahagaze mu rushengero nkuko noza mbonye umuntu ahagaze ahagurutse nka mu rushengero yicaye ngaha, agacagira gutya, agaca sohoka, nuri karigisha kuri podium akamubona sohoka. Yani ni nkuko bavuga ati none nta kuntu yari gusohoka adashizemo izo ntoki, kuko byaryo byose muri 5 minutes azobashitse kwibarabara, ariko yaratena kwamenya ko ariko yigisha ibinyoma. So hari igihe tuba turiko turigishwa ijambo ry'Imana, umwigisha akakwigisha ibintu udashaka kumviriza cyangwa udashaka kumva, kuko uri allergique ku bintu bimwe bimwe, canke muri uwo mwanya biragushisha, canke muri uwo mwanya ushaka kumva ibindi, ivyo witeze n'ibindi. Neco gituma nk'abantu b'Imana turahomba canke tugatakaza ibintu byinshi mu rushengero, mu bizera, igihe tutari abantu bavuga ngo Mana, tutaza mu mutima wo kumenekera mpwemu yera, tukavuga ati mpwemu yera nyigisha, vugana nanje, uvugane nanje muri kino gitondo, uvugane nanje kuri uyu munsi wa Mungu, uvugane nanje ninjiye mu nzu yawe, uvugane nanje. Kuko hari n'igihe Imana ikurungikana message umuntu atafise na style y'ivyo ukunda kumviriza, canke atavuga mu buryo ukunda kumviriza, ashobora kumbere kuba gusinziriza canke akavuza induru nyinshi cyane, aho ugasanga muri iyo forme udakunda, haleluya, canke muri iyo emballage udakunda, uko uravyumva fond y'ikiriko kiratangwa ni icawe kandi gitumbereye kugufasha. Ibi byose mvuze uko ari 3 canke 4 biri mu bintu bidutuma dushobora gutakaza icimana rikiraho ubuzima bwacu. Uyu muntu afise uko yarazi Imana, uyu muririmbyi yaririmbye iyi ndirimbo afise uko yarazi Imana, afise uko yarabonye Imana. Ku murongo wa 2 kuri 73
aravuga ngo hari habuze gatoya ngo nyerere, kandi ibirenge vyanje byari bigiye kunyerera. Birumvikana ko yari umuntu ari frustré, yari umuntu ababajwe n'ivyo abona, yari umuntu atsitajwe n'ivyo abona, yari umuntu adasobanukirwa neza uburyo Imana imeze, uburyo Imana iteye. Abivuze rero abivuga akonjuga au passé, kuko yari amaze kurengana ico gihe. Aravuga ngo hari habuze gato ibirenge vyanje bitirimuke nyerere ndabivemwo, hari habuze gatoya. Mu nyuma agenda, ndakunda aba banditsi b'ibitabo bimwe byo muri Ancien Testament, vraiment bari abapoete kandi aburumva bari n'abaririmbyi. Hari ukuntu abantu abaririmbyi baba bafise ukuntu bakompoza, des fois hakaba harimo filosofi canke hakaba harimo urutonde, uravyumva rudakurikirana ukuntu uko uravyumva. So rimwe batangurira kuri fin, ikindi gihe bakevori ukuunya. Aravuga ngo hari habuze gato kugira ngo jewe vy'ukuri ntirimuke nyerere ngwe hasi. Ariko biravye ntiyaragira gwishwe n'ivyaha, kuko uyu muntu n'umugororotsi. Muri Zaburi bopoza ivyimviro bibiri. Muri Zaburi berekana umugororotsi, bakerekana n'uwo Bibiliya se l'homme méchant canke umuntu mubi muri Bibiliya y'ikirundi. Aho ngira mvuge ngo iyo bavuze ngo umuntu mubi, kenshi twebwe duca dukunda kuraba umuntu twibaza ko yakoze ivyo twe tudakora canke tutarakora, niwe twita mubi. Ariko iyo Bibiliya ivuga umuntu méchant canke umuntu mubi, mu matraduction menshi ya Bibiliya ntibishatse kuvuga nécessairement umuntu w'umwicanyi, umuntu asesa amaraso, umuntu nyene w'igikoko, umuntu ajya abantu bose abonye. No, rimwe na rimwe Bibiliya kenshi ikoresha l'homme méchant canke umuntu mubi. Imana igomba gukoresha umuntu atayumvira, umuntu atagendera muri obéissance, umuntu adafise Imana nka boss, nka chef wiwe. Bene uwo muntu Bibiliya ikamwita umuntu mubi. Uko uravyumva rero, iyi passage ya Psaume 73 irahagarara cyane kuri ibi vyimviro bibiri. Uyu muntu rero n'iki kintu cari kigiye kumugwisha, navuze aboneka ko yari umugororotsi, ntiyaragiye kugwishwa n'ivyaha akora. Ariko ku murongo wa 3 aravuga ngo icari kigiye kungwisha nuko nagize icifuzo c'abanyakibi, je portais envie aux insensés. Uravyumva, nagiriye icifuzo canke nipfuje ivy'ababi, nagirira ishari abibone. Nukuvuga ngo abonye abantu bitwa ko batumvira Imana, akaraba ubuzima bwabo, ngo bamutera ishari, byamutera kugira ishari. Atangura kuvuga ubuzima rero bw'abantu batumvira Imana ingene busa. Aravuga ngo nta kintu na kimwe kibakanga gushika ku rupfu rwabo, kandi n'imibiri yabo iyo bagize gute, iyo bapfuye. Ku murongo wa 4 ngo kuko badasamba mu ipfa ryabo, ariko amagara yabo arakomera, ntibagira amagorwa nk'abandi, ntibategwa n'ivyago nk'abandi. Nico gituma uravyumva atangura kuraba umuntu atizera. Dufate nk'uko no munsi mpora ndabibona kenshi, iyi confusion canke iyi tentation canke iyi confusion, ndayite confusion, ukuzazanirwa guhora gushika mu bantu bizera. Ugatangura kuraba ingene ubayeho wumvira Imana, ariko rimwe ukabona ukisanga mu bukene. Ukaraba ingene ubayeho wumvira Imana, ariko rimwe wiraba ukamenga nturi kuratera imbere nk'uko wari wifuza gutera imbere. Ugize gutya wugurura amadirisha y'inzu yawe ukaraba hanze, ukaraba abantu batizera Imana, ukaraba abantu batinjira no mu rusengero, ukaraba abantu n'ivy'Imana umenga barabikengera. Wabaraba ukabona umenga bobo ntaco binona, nta kintu na kimwe kibamereye nabi, umenga ubuzima bwabo buraryoshe, umenga nta probleme bafise, umenga ubaravye baguma batwenga. Ugatanga kwimvaga ko batwenga cyane no kurusha uko je mpora ntwenga. Ugatangura kubaraba, ariko ukabaraba avec un regard, n'ijisho ry'ukwifuza. Murankunda kubivuga ko rimwe na rimwe hari igihe uhora ubona abantu b'abakristo abantu nita des chrétiens complexés. Ni b'abakristo bari attiré cyane, barakwegwa cyane, kandi iyo baravye abantu hanze batizera uburyo babayeho, uburyo bifata, uburyo bagenda,
uburyo ibyabo bigenda, ukumva umuntu w'umukristo araje akubwira ati ariko pasteur, kubera iki jewe nkunda Imana nakurikiye Imana, ariko kandi iyi Imana itabona ko jewe mfise ingorane, itabona ko jewe ngowe, kubera iki Imana je nahevye ibyaha byose nkayikurikira, ariko je nkaba meze gutyo. Watanga kumuremesha, wamuremesha amajambo abiri atatu, ati ya pasteur reka ivyo bintu, je ndafise abapagani tubana, ivyabo biragenda, baronka ama promotion mu buzi, uravyumva baguma bagombora ibintu, baguma bagira gute, ugasanga rimwe na rimwe tentation canke ukugeragezwa kuriko kurava kuri rya jisho urabisha abo hanze. Uravyumva nico twita porter un regard envieux. Uravyumva kurabana kwifuza uburyo ivy'abandi bimeze, ukabishira muri comparaison y'ivyawe, ukavuga ati vyanje vraiment ni catastrophique, ugatangura rero gukekeranya canke kwibaza ikibazo, none nimba jewe ndi umuntu w'Imana, kubera iki ndiko ndaca muri situation igoye, igihe mbona n'abadakurikira Imana bitabamereye nabi. Icambere kuri uyu munsi nshaka kukubarira, cambere ugomba kumenya yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igirira neza abeza n'ababi. Ndashaka kubabwira ngo twega abakizwa ntidufise monopole y'ivyiza. Ndagomba no kubabwira yuko twega abakizwa ntidufise na monopole y'Imana. Si twege turi détenteur yica Imana iri, si twege dufise Imana mu mifuko yacu ngo abandi ngo n'abapagani. Uravyumva? Oya, Imana ni yanyu mwebwe mwitwa abana, mufise n'isezerano, muzobana ibihe bidashira. Ariko n'abandi bamwe yarabahaye ubwenge, abandi baha science, abandi baha technology, abandi baha creativity, abandi bahiki. Imana ni y'abantu bose, ico yatanze ari ingabire yarazihaye n'abantu barazivuka, hari ingabire kavukire, umuntu avukana akavuka ari umwana akaba ari duwe, bakanavuga ati nimumwunguruze mu ishuri ariyanuye mu bandi bana bangana kuko afise ubwenge bwinshi, ataca abavyeyi babikoreye kuko ni kavukire. Ingabire z'Imana ziri universelle, ingabire z'Imana ziri ku bantu bose, si twebwe gusa tuzifise mu rushengero. Ibi rero birica umuntu, rimwe na rimwe yatanguye kuraba abandi akiraba, agatangura kumva mu mutima we yatanguye kwibaza ati mbega hoho kuki nakurikiye Imana. Ariko nyanda kubwire ngo hari igihe Imana yemera mu buzima bwawe kuca ahantu aho kwizera kwawe kuba teste, aho ikibazo kikuza ko kikakubwira ngo mbega ukunda Imana kubera ibintu wari witeze kwizogukorera bisa n'ivyurya, canke ukunda Imana kubera ari Imana naho atavyo gukorera ariko ukavuga ngo ni Imana. Kenshi iyo ushobora kuvangirwa ukumva urazazanirwa mu buzima bwawe kubera Imana hari ibintu itari kirakora mu buzima bwawe, vyerekana yuko muri relation yawe n'Imana uri mu materialiste, ushaka gukonsoma grâce z'Imana, ugomba gukonsoma the goodness of God, ugomba gukonsoma ukugira neza kw'Imana. Wowe urajwe ishinga n'ukugira neza kw'Imana kurusha uko urajwe ishinga n'Imana en personne. Uyu muntu rero biramucanga, biramuvanga, aravuga ati raba ingene bameze. Ngo uyu mutipe yarageze analyse vrai, aravuga ngo bobo nta n'imibabaro y'abantu bagira, ubaravye ubona ata n'imibabaro bagira, ngo kandi ngo si ivyo gusa, ngo niyo bagiye gupfa ngo ntibasamba. Bwira umushati hari abakristo bamedita, hariho abakristo bamedita kandi akaba afise objectif yuko conclusion yiwe iza kuba ngo ibi bintu vy'Imana bishobora kuba atari vya vrai. Akiyaranja rero akobserva ibintu byose gushika naho yobserva ingene umuntu umunyavyaha apfa, akabona kumenga apfuye ahoze, akavuga ati ntubona uraba n'ingene bapfa batekereje. Hama arongera aravuga ngo uravyumva ngo nico gituma ngo igihe nabaraba ngo ubwibone bumeze nk'umugufu bambaye nka chenette nka collier ku gikiriza cabo, kandi no guhohotera canke violence. Uravyumva fiston verset umujyano, ngo n'umujyano ni nk'umwambaro wabo. Yarabaravye asanga n'abantu bagenda bibona, aravuga ati bene abo bantu bafise ubwibone, iyo baravye bafise ubwibone kandi nikibaranga n'abantu ibintu byose bari prêt gukubita ikomba, bari prêt gukubita abantu, bari prêt kwinjira muri conflit kuko buzuye ubwibone, buzuye ubwishime, buzuye iki. Kuri verset 7 arongera kandi aravuga ngo
amaso yabo avanywe imutwe no kuvyibuha iyumvire bafise ibiruta ivyo umutima wo kwifuza iyumvire vraiment amaso yabo verset 7 amaso yabo avanywe imutwe no kuvyibuha hama kandi ngo ivyiyumviro vy'imitima yabo bafise ibiruta ivyo umutima wo kwifuza bafise ibiruta vy'umutima wo kwifuza vraiment uravyumva verset 8 baracokora baracokorana bakavugishwa ivyagazo no kugabitanya kwabo bavugira no hejuru bavuga bishize hejuru niyo ahamagara umuntu avuga Ezekiel byose yarabiravye umutima aravuga ati waravye umenga isometre uravyumva bavugana siko kandi ngo baprofera n'amadiscours hautain niyo bariko baravuga bavugira hejuru uravyumva na volume yabo bari nyinshi rimwe na rimwe ntanamenya yuko mwe muhari canke mutahara avugira hejuru uko urumva hama kandi kuri verset 9 ngo baduzijwe gushika kwijuru yani volume yabo ngo iravuga gushika kwijuru sinzi kurabona ivyo bintu abari karavuga namwe mwobiraba mukabibona gihe ushobora gusanga umuntu yere karavuga umenga abantu bose bagomba kumenya ko ari karavuga kandi rimwe ukavuga ati ko umuntu yovugira hasi naho urako turi mu bantu niko karavuga ijwi ryabo riri hejuru uko uravyumva si ivyo gusa ngo n'akarimi kabo karatembera ku isi yose yani iyo batanguye kuvuga abantu canke iyo batanguye komanta ku bantu ntawe batavuga baraza kuvuga kuri Fiston bazunguruke bavuze kuri Eric bazunguruke baterama bavuga abantu rikarenga isi yose bakayizunguruka bari sur place kuko ntawe batinya kuvuga ntawe badafise ico bavuga ko iyo ni verset 9 hama kuri verset 10 aca aravuga ikintu gikomeye aravuga ati ivyo rero nico gituma n'ubwoko bwawe Mana buhakwa kubipfuza nico gituma natwebwe biva mu rushengero rimwe iyo tubaravye ingene bameze n'ingene ataco binona n'ingene bameze duhaka kwipfuza ubuzima bwabo duhakwa kubipfuza avuze ngo uravyumva siko ngo c'est pourquoi voilà pourquoi son peuple se tourne vers de leur côté bameze nk'abantu wumvise atanga kuvuga abakristo ngo abakristo bameze nk'abantu banyoye amazi yanje aruguruye ambwiye ngo nzokine théâtre ntaco umuntu afise amazi ntavuga rero ngo Mana ngo nico gituma ngo ihanga ryawe iyo tubabonye ngo turabipfuza ngo tukamera nk'abantu bafise kuko ni nkuko nta na commentaire dukwiye kugira nta nico dukwiye kuvuga ahubwo umenga bo nibo bakwiye kuvuga uravyumva en d'autres termes twageza ahantu dutinya no kuvuga Imana kuko hari amamiliyo batavugira mu Imana Yesu ashimwe hari ahantu mwari muri nkejo ku mugoroba bamwe canke hirya yejo aho abantu bahavugira Imana uko uravyumva sinahajya honyine mwari muri ku mugoroba no ku murango bamwe muri mwege ariko abandi baraza bakavuga ama exploit yabo bakavuga kaya gakogasha mukarankurikiye ejo narenda gatahanye bavuga amafuti ariko bo bavuga na volume nyinshi kandi bavuga amafuti kandi bakavuga avec fierté bavuga amafuti hama abakristo bakacamera gute nkukumenga turi muri bo turi complexe sinzi ko murabona yuko umuntu ashobora kuba ariko aravuga uburofa akabuvuga avec assurance igihe twe dufise ivyo twovuga bizima tukacika abantu bahoze kuko ntituri fier ntituzi ico turi ntituzi nico twagizwe iyo turi mu isi on est complexe yavuze ku murongo wa 10 ngo nico gituma ngo ihanga ryawe gamana rishaka gusa nabo hari igihe abakristo baba barazazaniwe bakaba déconnecté n'ivyo bemera bakaba confus bakabaho sinzi kurabona umuntu afise ubunoho mugani wa Apollinaire ngo uburoho yaratwigisha message yo kubunoho umunoho uravyumva sinzi kurabona umuntu araba abantu ubona ko abaminiya
barenganya akaraba ingene bambaye, akaraba ukuntu bagize gute, uravyumva ukabona umenga yifuza kubabo ariko yarakijijwe. Yo narakijijwe, yani ukamenga gakiza danku gacitse problem. Ngo nico gitumaga mana abantu bawe barifuza un peu. Shangiye abantu akijijwe, ukumva umenga gakiza ni prison Imana yagushizeho, uri imbohe ya Kristo, warahwereye muri Kristo Yesu, uko uravyumva. Hama basi adefo yuko udashobora guhonja kuvyo barimwo, kwacu bakurikirana kuri Facebook, ukarabaho baraye kuri statut, kwaja kuraba ivyo biriwemwo ukavyifuza. Ariko wowe uri muri korale, wojayo boguhagarika. Aba rero nibo ba Kristo bari muri Zaburi ya 73. None basi ninde basi ndire abikuzirikiye bw'ivyo by'agakiza, none basi bivemwo basha, nimba antuka bijya biryoshe kurusha ivyirimo bivemwo basi, kuko turabuze révélation muri église, turabuze hishurwa muri église. Dufise abantu mugani wa babandi batiyakiriye. Nico gituma rero uravyumva abivuze neza, verset 11 aravuze ngo none gamana bomenya gute, mbega Imana izobimenya gute? Uko niko abakristo ngo baca batanga kwibaza ngo none ngo nobigira ngo Imana izobimenya gute, uhoraho azomenya gute? Verset 11 sivyo? Mbega 11 ngo hama ngo akavuga ngo mbega yobimenya gute, mbega Imana yo iza kubimenya gute, yani no ucishamwe no kwirekura gatoya no ugira gute? Uko uravyumva arabandanya kuri verset 12 aravuga ngo uko rero niko abantu babi bameze, bama baryohewe kandi ubutunzi bwabo buguma bwiyongera. Bama baryohewe, niyo babonye bagize selfie canke bakagira aka video gato baba baryohewe, baba batwenze ukavuga atako je sinzi ijya remeruka gutwenga gutya. Uko uravyumva. Ariko ejo nagiye ahantu mu rubanza baravuga ngo ni muduhe, ngo ni bari babahaye ifana gusa, umwe mwijambo baravuga ngo ni muduhe tunywe ngo hama dutambe. Aho ndavuga nto yaye ni mutambe hama babahe banywe, kuko dufise culture y'abantu biyugaye. Murazi gituma abarundi dukunda inzoga, nuko turi peuple, education yacu idutera kwiyugara. Iyo rero tuborewe niho twiyugurura, niho dutwenga, niho tunatamba, niho dukora ibintu babitwibukije ejo mu gatondo tuca tuja kwinyegeje. Ngo jewe ngivyo narabikoze, ushaka uragiye nguratamba nguragira ibisusu gucyanye ngo jewe uko uravyumva ngo jewe ngivyo narabigize. Ati wowe arabigize nibuka ati ya ati nabigiriye he, agaca hindura akabare. Why? Kuko niho twiyugurura, niho tuba vrai, niho dusohora. Uravyumva? Hariho abantu batabwira abantu ico babibaza ko mpaka baborewe. Hariho abantu bavuga vérité baborewe, bataborewe ntibashobora kuyivuga. Kubera iki? Kubera education yacu itatwigisha kwiyugura no kugira gute, sivyo? Ndatwigisha kwisanzura. Rero hari igihe ubona abantu barakubise selfie, baragiza video, baratwenze, barahwerwa nawe ugataka kwakosha ngo vyari biryoshe hariya anya. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, bajya bose muhora mubona batwenga, bahora baza kuturondera binyegeje. Ego bahora baza binyegeje, kandi tukabakirira ahantu mwese mutabona. Kubera iki? Kuko hari bitameze neza. Ijya bayita sourire de façade. Uyu muntu rero ngo yarabiraba ngo bobo ngo bama baryohewe, ngo kandi baba baryohewe gusa ngo n'ubutunzi bwabo bwiyongera ku munsi ku munsi. Acaragenda kuri verset 13 ngo nico gituma nasanze niyejeje kubw'ubusa gusa, kandi vraiment kubona nari yiyojeje nkahanagura amaraso amaboko yanje. Yo verset 13 avuga gute ga fiston? Nukuri nogereje umutima waje, nukuri nihaniye ubusa. Ya kudacumura nagukarabiyemo ubusa. Sha ibi bintu nabiviriyemo ubusa kwere. Ugatangura umuntu yitwa ko yakijijwe atanguye kuhogreta kuko abona umenga ibintu biramusize, kandi najyatera mbere ntari kararibona. Ehe bobo bama batwenga, ehe raba bobo uravyumva n'ubutunzi bwabo buguma bugira gute, ehe yaguze imodoka nshasha, ehe vyahindutse, ehe bigize gutya na gutya anya. Ukamuraba
bantu b'Imana, ntukwiye kwikompara n'abantu mutari muri ligue imwe. Ntukwiye kwigereranya n'abantu mudafise urugendo rumwe. Kenshi abantu baricwa na comparaison, bakishira ko pression kuko babona umenga abandi barabasize. Rimwe na rimwe no mu ngo iyo pression ikaza kububakanye kuko bumva umenga barasizwe, kuko baravye ivy'abandi bariraba biha amanota make. Ariko shengero ry'Imana, uyu muntu ageza ahantu ariko arahogereta kubereka kijijwe. Abo ni babakiza uca usanga no mu gakiza ari mu mihari, ahuye n'abantu batariko bariyeza abacira n'imanza. Wewe nubona ko urubanza ruzoguhitana, wewe nubona ko Imana izokurandura, akavugana umuhari kuko ufite imenga nawe narababaye kubona yarejejwe. Yani n'abatariko barezwa yobahitana. Ewe calme, bareke ezwa kandi ntubivuge nabi. Yesu ashimwe cyane. Kuri verset 14 aravuga ngo ku munsi ndakubitwa kandi iminsi yose mu gatondo mvyuka umenga igihano canje kiraho. Havuga gutega Fiston we mu kirundi cawe ca vrai, kuko natewe n'ivyago umunsi ukira. Yego vraiment. Ngahanwa mu gitondo uko bukeye. Hama rero kuri verset 15 avuga ngo iyo mba naravuze nti, iyo nza kuvuga ngo nireka mvuge ntyo, reka nanje mvuge nkabo. Banarahemukiye abana bawe. Banarahemukiye Mana abana bawe. Atangure rero kubwira Imana ikibazo afise. Mana yaba jewe nari kuvuga ngo nanje reka ntangure kuvuga nkabo, vugana ubwibone nk'ubwo bafise, ngire ivyo bagira. Nasanze nari kuba narahemukiye abana bawe, nasanze vraiment noba mpemukiye abana bawe, nasanze atariko byari bikwiye kugenda. Aca aravuga rero ku murongo wa kangahe 16, niyumviriye ingene ntushobora kubimenya, niyumviriye ingene ntushobora kubimenya, biba ibiruhije mu maso yanje, bica birananduhisha mu maso yanje. Haleluya. Uyu je ndamwita umukristo vy'ukuri yari yarazazaniwe, havuga atari kugamana kumenga baraturusha kuba turyohewe, kumenga baraturusha kuba bamerewe neza. Hari abantu benshi ngaha muri eglise barabambarira ngo yangu pastor je kera narakunda gutamba cyane, je naratamba cyane, ngaca ndabacokoza nti none ko muri eglise ntarakubona uzi imbere washushe gutamba. Goya. Ngaca ndabwira nti none haje watamba bimeze gute? Waba wanyoye amazi? Waba wanyoye citro? Ngoya, ngo citro. Ngo wasohotse wonywa citro. Ngoya, no fete rero iyo ifoko namuhemu yaragushika ahantu yo gutambisha nkuko nazanzoga zagize gute zagutambishije. Kigutuma udatamba muri eglise uri trop lucide pour déposer ton orgueil. Kuravyumva nimba usanze ukunda gutamba uko hari ababikunda kandi babizi. Aravuga rero ku murongo wa 17 niho nshaka guhagarara cyane ngo nuko rero ngo kugeza ryari ga Fiston verset 17 gushitsa aho kugezaho nagiriye ahera h'Imana, ninjiye ahera h'Imana, nkibaza iherezo rya babandi. Ntangura rero kwibaza iherezo rya babandi. 18 nukuri ubashira ahanyerera ubakorera mu mahonero. 18 okay. Aravuze ngo amaze kwinjira muri presence y'Imana, igihe kirekire yagumanye iyi confusion, igihe kirekire yagumanye iki kibazo, igihe kirekire yagumanye iyi comparaison y'ingene umenga abandi bafise ubuzima bwiza baratera imbere ko we ntatera imbere. Ariko shengero ry'Imana wewe atanguye kwibaza turega Mana, kuko jewe ndagukunda ariko ibibazo byanje bikagoma ari ibibazo byanje bikaba bimeze gutya, kuko ibobo batagukunda batakumvira bikaba bigize ukunuku. Ibi byose muri uko kumuzazanira, no muri uko kumutera gukekeranya, muri uko kumutera kwipfuza isi, ngo umunsi umwe ahitamo kwinjira ahera hahera, ahitamo kwinjira muri presence y'Imana. Umunsi umwe ahitamo kwa profondisa canke kugenda deeper muri relation yiwe n'Imana. Iki nico kintu ndakwipfuriza. Hariho abantu benshi ngaha igihe cawe ari iki cuko upusa loin, kuko urashobora kumedita ku buzima bw'abandi bikagutera complexe, urashobora kumedita ku buzima bw'abandi bikagutera kugeragezwa no gushaka kubaho ubuzima bwabo no kugerageza ubuzima bwabo,
kuko meditation yawe ivyo wiyumvira ko nibo uraba ingene bahekenya, uraba ukuntu batambuka, uraba ivyo bakora vyose akaba ari ivyo ushira kwa maso. Wamara kuba ari ivyo ushize kwa maso biketufa, bikica ubuzima bwawe, bikagutera kuzazanirwa, bikagutera gukekeranya ku Mana. Ariko ngo hageze igihe ngo yinjira mu bwiza bw'Imana, yinjira muri presence y'Imana. Ngo amaze kwinjira muri presence y'Imana, amaze kwegerana n'Imana, amaze gutangura kumedita ku Mana, amaze kwinjira mu bucuti n'Imana, ngo Imana imuhishurira ikintu gikomeye, Imana imwigisha ikintu gikomeye, ngo Imana imwigisha ku iherezo ryabo. Urabizi kenshi ibintu turaba bikatwefreya canke bikatugerageza, canke bikadutera kwibaza yuko, reka ndababwirega abantu b'Imana, nukuri birabaho kugira ingorane. Uyu muntu birumvikana yuko ubuzima bwe butari bumeze neza, ariko ndaje kubwira no munsi muri kino gitondo ngo birabaho kugira ingorane. Iki nico gihora gituma iyo umukristo agenda yirabira mu bandi bantu, yikompara n'abandi bantu, Satana aguha amadone atariyo, kandi Satana aguha amaconclusion atariyo. Kuko Imana ntidirija iterambere ryacu kuri ritme imwe. Hama ikigira kabiri, principe zitugize z'ubuzima si zimwe. Hari umuntu ashobora kukurusha gutera imbere, ariko kandi akaba afise ibintu byinshi atubahiriza. Wowe ukaba warahisemo kuzotera imbere wubahiriza umutima n'Imana n'imigenderanire y'Imana yawe. Ntushobora wowe kwishira ku rugezo rw'ujya muntu mudafise principe zimwe. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana. Tubaye no muri societe twebwe ntoya cyane, abantu bose bazinanye, umuntu aronka amafaranga make cyangwa akagira 3 points cyangwa agakora deal, igisagara cyose kikamumenya. Ugasanga ubuzima bwacu turaba cyane muri comparaison, kandi igihe cyose wewe wigereranya n'abandi biragutera kugwiza complexe no kumva frustration, kuvumenga wewe Imana ntacirikira gukorera. Ariko kandi ndatahura yuko jewe singomba kwikompara n'abandi, singomba kwirabira ku bandi, kuko Imana ifise isaha ku kintu cyose, kandi ifise ingene ikora ikintu cyose. Singomba no kurabira ubuzima bwanje kuri lifestyle y'abandi, uko babaye, uko bakora, uko bambare, ivyo banywa, aho basohokera, ivyo bakora, ingene basa hanze. Singomba kwigira ubuzima bwanje kuri ivyo onye. Ngomba toujours kubirabira ku vyo jewe nshaka n'ivyo nkunda n'ivyo numva nemerewe. Ariko kandi iyo wigereranya n'abandi, ni handi haca haza amatentation rero, ni handi haca haza ibigeragezo. Ugasanga umuntu w'umukristo araravye akabona mwene so agushinga intahe, cyangwa ukabona uwundi muntu mubana yubatse inzu zibiri we nturubaka nimwe. Umukristo agatanguva atako je biteza kuba bitari normal, je ntegezwa kuba ntasenga Imana, je ntegezwa kuba nahagaze neza. Watangura kwibaza ibibazo, ugatangura yo kugira enquête wiyumvira ati mbega nigiki cyo wacarambayeko, nigiki bo barankoreye, ninde yo baramvumye, ninde yo bayarandoze, ninde yo barablotsi vyanje. Wagira Imana mbi ugahura n'umuntu akubwira ngo tubone ivyawe byarabaye bloqué, ukacuvuga uti ego na je namaze igenda bibona vraiment. Yubatse inzu zibiri nta na parcelle mfise, uravyumva je bategeza kuba rero none bigenda gute, ngonda gutware kwa ntuzeye. Ejo bundi umuntu yaranshinga intahe yaje ava muri Swede, ari muri vacances ngaha, yicara mu bagenzi biwe mu mwanya muto batangura kumubwira ngo wewe ngifako tugutwara kwa ntuzeye, ariko ati nuko umuntu wara kwa ntuzeye biza kumarira ikijemeze bien, ngo yango no gupfa kuzashanga, ngo usanga ngo hari ibyawaza kubona, ngo usanga hari ibyawaza kuvuga. Karaca amategane ga pasteur, abantu je bako barandangira ivyo bintu n'abakristo. Ubu rero mwe musigaye muri abantu bamwe murangira abantu kuja kuraguza vyo mu gikristo vyemewe, kuko ari umufuma akoresha Bibiliya. Kuki wumva kutegereza gukonsulta umuntu, iyo Imana igufitiye message yayikuzanira, si wewe wirukanka kuyirondera. Imana igusanzwe aho usanzwe uri, caye kayikuzanira ukavuga ati vy'ukuri Imana insangije message yanje ahondi. Ariko kandi iki niki kenshi kigenda kitwica, nuko hacitse amaparasite impande ya eglise akonsoma abakristo bari immature, afatira kuri faiblesse mufise mu iterambere canke ku magara canke mu buzima, kugira ngo bagire ico babakurako, kandi toujours kiza guturuna ku mafaranga. Kubera iki? Kuko abantu iyo bazazaniwe barondera inyishu. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, atari deception ugenda kurekorta
muri ivyo bintu byose ubugenda uragendamwo uravyumva. Ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo, haleluya, injira hafi y'Imana yawe. Uyu muntu avuze ngo nanje ngo ninjira, haleluya, ngo ninjira muri sanctuaire, ninjira mu bwiza bw'Imana, ninjira muri presence y'Imana. Bantu b'Imana, turi mu myaka ya fast food, imyaka y'ivyo kurya vyihuta, ukomanda ushika ugaca mu modoka ngo hamburger n'ibiki. Turi mu myaka abantu bashaka gukonsoma ibintu biri rapide. Turi mu myaka bakubaza ikibazo kikakunanira ugacuja muri Google igaciguha réponse. Turi mu myaka y'ama solution rapide kandi yihuta. Niyo myaka turimo. Aho ngenda kubwiye ngo iri terambere ntirifunctiona mu vy'impwemu. Iri terambere nta hantu bakonsulta ivy'Imana. Uravyumva, kandi Imana ntitubwira ngo muri Ancien Testament ngo dukonsulta abantu b'Imana. Imana ikubwira ngo naruguruye igikanzu ahera naratandukanije, muri ifitiye access muri presence y'Imana. Mwo kwironderera Imana ikabibwirira, ikabahishurira, ikabatahuza, ikabavugisha. Ijambo ry'Imana ryanditswe ni prophecy genda. Imana irakunda kubavugisha, iragomba kubivugishiriza. Ntimugikeneye aba intermédiaire, ntimugikeneye ba Mose, ntimugikeneye abakozi b'Imana ngo babereke ivy'Imana. Ariko Imana izokwishurira umuntu wese ku gatwe kiwe. Ni washaka kwinjira mu bwiza bw'Imana, Dieu va se révéler à toi. Nzobigisha umuprofeti yatumye umuntu apfa, muzonyibutse. Ico ukeneye kwinjira muri presence y'Imana. Ico ukeneye kuba assez courageux, ukeneye gukunda Imana bikwiye ku buryo uyironderera ku gatwe kawe wewe wenyene. Nanje niwaza kundondera, nta na rimwe uza kundondera tutaganira ndamusunikira ku Mana. Ndashobora kukugida nkagufasha, ariko mu byo ndagufasha mu byose ndagukonekta kuri iyo Mana, kuko en aucun cas sishaka kujua role y'ubu intermédiaire bwawe n'Imana. Kandi singomba ko wibaza ko jewe Imana inkoresha kurusha uko yo gukoresha. Ariko mu kudatahura kwawe canke mu bikugoye vyawe ukeneye gushigikirwa no gufashwa, umukozi w'Imana wese wa vrai agomba kukudirija muri relation yawe n'Imana. Apana ko agomba kugarukana kuri we kugira ngo ucike ugendera kuri we, akantu kose kabaye umuhamagara cyangwa umwirukankako. Iyo ni idolatrie. Ivyo no gusenga ibigirwamana. Uyu muntu nta yindi solution yaronse ngo yinjiye muri sanctuaire, yinjiye mu ihema ry'Imana, atangura kuganira n'Imana. Wibaza ko Imana yamubariye iki? Imana yamweretse, Imana yafashe bya bindi byose ahora meditako. Ngo nuko ngo Imana ngo ndayegereye, ngo itangura kunyereka iherezo ryabo. We meditation yiwe yari kuri style de vie babayemo, ariko Imana igiye kumutabara no kumwigisha imwereka ingene ibintu byose bihera. Aca aravuga rero, guhera kuri verset 18 ugere kuri verset 23. Nukuri ubashira hanyerera, ukabakorera mu mahonero. Erega barahonye mu kanya gato. Ubwoba bw'uburyo bwinshi burabamaze. Nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu avyutse, niko nawe mwami niwikangura stop. Ba bantu ubona umenga nibitangaza, nka kujya mu vyuka buno nyene mukaza mufise indoto muvuye muzirafutitse, ngo niko Mana na wewe niwavyuka kuri dose yabo uzobafuta muri memoire yawe, nk'uko indoto zizimangana mu vyimviro vy'umuntu. aho umushaha wanje wababara ngatekerwa n'umubabaro mu mutima. Nari kijuju, nari imburabwenge, namera nk'igikoko imbere yawe. Mana, nari meze nk'igikoko imbere yawe igihe nari nkiriko ndaporta envie ku bantu batakubaha. Yamara rero namana nawe nantajyo. Stop. Ukamfasha ukuboko kw'iburyo. Raba rero wa mukristo atanguye kugenda muri conclusion yiwe avuga ati Mana, désormais
ubu namana na wewe igihe cyose. Fata ukuboko kw'iburyo, atanguye kuva mu mihari ahubwo yinjiye muri relation iri profonde, profonde. Uravyumva, atanguye kumedita ku Mana, atanguye kwaprecier presence y'Imana, atanguye kwaprecier relation yiwe n'Imana. Ntakiri muri comparaison, ntakiri kararaba ivyo bafise n'ivyo adafise, ntakiri mu bintu, ahubwo atanguye kuha agaciro no kuvaloriza presence y'Imana. Kandi ivyo nta umuntu arinze kubimwigisha, ariko ya connection yiwe ku Mana itanguye guhindura ingene yo observe ibintu, itanguye guhindura ingene abona ibintu. Kuko iyo twegereye Imana, iyo twakiriye Imana, iyo twinjiye mu bucuti n'Imana, ikintu ca mbere Imana ikorija, Dieu corrige notre vision. Dufise vision iri altérée, dufise ukubona kurimwo ukutabona nyene, dufise ukubona kutari correct. Ingene umuntu abona n'ingene umushaha wiwe umerewe. Ariko uyu muntu amaze kwegera Imana, uyu muntu amaze kunywana n'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ni rya jambo twiga vendredi, uryohererwe uhoraho nabazoguha umutima wawe wifuza. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Iyo ntanguye kuryohererwa Imana, Imana nayo nicikora en réponse kuri iyo satisfaction no kuri uko kuyikunda ndayifise, nayo iproduisa effet iproduisa canke ico biproduisa kuryohererwa Imana. Nuko Imana nayo nigaruka ikagira gute? Ikamara inyota yose y'umutima wanje, ikamara za nyota z'isi, ikamara ya nyota y'ibintu, ikamara ya nyota yo kuraba abantu nkababona batwenga, ariko nkibuka yuko nibavyuka, uravyumva mu kanya gato ngo Imana ibashira ku nzira inyerera. Haleluya. Barikondane kuba, uravyumva, kuri ruine total, kandi uruvyaro rwabo rukazimangana. Nta sezerano bafitaniye n'Imana, nta mugabane bafise mu vy'Imana, ntibazomana n'Imana ibihe bidashira. Ngo mu kanya gato Imana ikanyereka ngo mu mwanya muto ngo bameze nk'urume. Urume mu gatondo uravyuka, urume mu gifaransa ni gute? Urume mu gatondo uravyuka ugasanga ivyatsi biratose, ariko mu kanya gato bikuma bikazidisparesa. Ngo niko umunyakiba ameze, ngo mu kanya gato biratose, mu kanya gato vyamaze kuma. Ngo niko ubuzima bwiwe, niko ya gloire yiwe imeze. Uyu muntu atangura kwigishwa ubwenge, ariko aravuga ngo ega nari kijuju. Atangura kwituka, nari kijuju, nari impumye, sinabona, nahora ninterprete ibintu kutariko, nahora namviye abantu ntakwiye kwamviya. Ahubwo mu kanya gato atangura kubagirira akagongwe, kuko Imana imweretse ivyaba ingene bihera. Abibonye aravuga ati Mana mbabarira kubona nari ndavyimvire gutyo kuva kuri 24 rero shike kuri 28. Uzondongoza inama ungiriye. Yo, uzondongora Mana ukoresheje ton conseil, uzomfata ukuboko undongoza inama yawe untware. Haleluya. Kandi hanyuma uzunyakirane icubahiro. Aha. Manuka gushise mwijuru atari wewe. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre ne prend plaisir qu'en toi. Haleluya. Amina. Kandi mwisi nawe ngomba atari wewe, nta wundi nshaka atari wewe. Murumva wa muntu ariko arabona ibintu abantu bafise. Vuga uti ibintu, vuga ngo ibintu. Jewe mani muze maze ko ngwanya ibintu vraiment, ariko ndanka attention dushira ku bintu n'ingene duhaka gukengera Imana twamaze kuronka. Bwira mu icyo Imana n'ibintu. Hari indirimbo hariya. Okay, soit ndayibagiye. Aha. Siko verset 25. Wayirenganya. Umubiri wanje n'umutima wanje bishira umunywera. Bishira umunywera. Mu gifaransa bavuze gute? Se consume. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Yani unaweza ukapigika, roho inakauka, mwili unateseka, lakini mwayo yote yani ayo mwayo yote tu restes mon rocher. Wowe ugumurura urufatiro rwanje, ugumutuma naho bihera
niwe usubira kandi ukampompa kugira igipurizo bagikuramo ipepo bakagisubiza mu ipepo bakagikuramo ipepo uravyumva ariko kiguma ari igipurizo naho kitagira ipepo ni igipurizo kiguma gifise potentiel yo gusubira kuvyimba kandi kuko ni wahuhurura uravyumva même si mon cœur même si ma chair se consume toi Dieu tu restes. Yani naho nohomba naho bava ngo yarahomvye ngo maskini ngo yahora bakagukompoza wo passé bavuga gloire terrestre yawe ariko kandi aravuga ngo kandi ikindi kintu nacone ngo icari co cose umutima wanje uzoguma wewe uri rutare rwanje non simplement rutare rwanje tu resteras mon partage uri umugabane wanje niwe heritage bakubajije gusigaranye iki utinana kimwe nsigaranye umwami wanje nta kintu ufise ibi wenyine ufise urahereye simwera sigaranye umwami wanje kuko umwami wanje il est le créateur ashobora du néant ashobora mu busa kuvana mu busa akabuvanamo ikintu gikomeye sikazima nkimufise sikazima ntamutakaje sikazima kiri umugabane wanje sikazima tukinywanye sikazima nshobora kugenda mu cumba nkamubwira nti Imana biragoye vyanse vyononekaye nkamuhamagara il est mon partage il est mon rocher. Yes ashimwe cyane niwe fondation y'ubuzima bwanje haleluya rero nigihe wo baraba abandi bantu ukabona umenga bagusize naco nibagusige ariko sikazi mugifise uhoraho nk'Imana yawe Yes ashimwe cyane haleluya Imana niyugurura amaso yawe uzobona iherezo ryawe hamucuca ubwenge ucuvuga utera bwa bundi warubize byose it's a matter of time le temps est le juge. Muhaguruke tugira dusangire. Hallelujah. 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 Yesu ashimwe cyane. Nico gituma na Yesu bwiwe mu gihe kigoye kubigishwa biwe yagiye gusangira nabo kugira ngo abaremeshereshe iki kugira ngo abaremeshereshe la fin de toutes choses araza arababwira ati bandugu bapendwa mwihangane uyu mubiri wanje ugiye gutangwa ngiye kubaha ugiye gutangwa ku bwanyu reka kubabazwa reka gutangazwa reka gukomeretswa nuko iri rigara ryacu n'uru rugendo rwacu ruheze reka kubabazwa n'ibi muri ko murabona haleluya ariko uyu mubiri wanje ugomba gutangwa biragoye ariko ugomba gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi mu gihe ciwe ca nyuma abaha explication ikomeye ku buzima bwabo abereka la fin abereka iby'agaciro ibyo ari byo abereka ikiguzi cyangwa passage imwe haleluya arabaremeshereza ni gute woremeshereza abantu mu kintu kibi ni gute woremeshereza abantu mu kintu kibabaje ariko ndaje kubagira ikintu kimwe icimana naho umenga kirababaje mu mubiri yari icimana kiba ari ciza haleluya ndasenga kuri uyu munsi muri kino kibanza haleluya muri kino gitondo kugira ngo umuntu wese muri mwebwe uravyumva ushobore kugenda kure ushobore kwinjira ushobore gushika kuri communion shengero ry'Imana abakijijwe muri entreprise idahomba Yesu yarashobora kubwira abigisha bati ngiye gutanga umubiri wanje turabantu bashobora gupfa bakazuka turabantu bashobora gutakaza bikagaruka turabantu bashobora guca muri passage umenga ni chute ariko kandi gloire ikabira imbere iyo niyo réalité yacu iyo niyo partage yacu le rocher haleluya 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 shengero ry'Imana il est mon rocher il est mon partage il est mon rocher il est mon partage haleluya haleluya amina niwo mugabane wacu kikuwa ciwe niwo mugabane wacu icarico niwe mugabane wacu haleluya harageze igihe aho mu buzima bwawe utiraba uko amaso yawe ariko arakubwira kuri ako utangura kurabisha ibintu amaso y'Imana Imana iguhaye amaso yayo
we iguha interpretation yayo y'ibiriko biripasa. Abigishwa bari desi ko Yesu ataje kuba umwami ngo akubite kudeta, bari bababaye, amaso yabo yari kabere kumenga arabakoshonye. Ariko amaje kugenda kubicarika, abaha interpretation des choses, abazana mu kibanza cyo kumenya ngo iyo nza gusigara uravyumva nka kubita kudeta, nari kuba meje kwetablisa un royaume terrestre. Igihe jewe ico ndiko ndakora, ndiko ndubaka un peuple éternel, abibihe bidashira. Reka kuraba ibingiye kubamwo mureke kubiraba nk'uko umenga murahomvye canke muratakaye, ariko nimurabishe ayandi maso. Yesu abakorera igikorwa cyo guhindura ingene babona ibintu. Ndasenga uno musi muri kino gitondo ngo Yesu ahindura ingene mubona ibintu, Yesu ahindura ingene ubona ibintu, Yesu agire correction ya vision yawe, ushobore kubona ibintu uko ukwiye kubibona. Haleluya. Ibintu uko tuvyenterpreta siko, ibintu uko uvyibaza siko, iyo comparaison urimo siyo. Harageze yuko Imana yugurura amaso yawe, ibintu ukabibona uko yoyo iriko irabibona. Igihe cyose ndiko ndiyenketa ku buzima bwanje, igihe cyose ndiko ndiyenketa ku vy'Imana yanjeje, ndamwibutsa Satani ngo ndi Satani, turahejeje, twaganiriye umwanya munini, turahejeje. We ntushobora kugira conversation nanje, jewe mfise umwami wanje nka partage, jewe mfise indi position, mfise ahantu iyo ndiko ndavugana n'Imana wowe udashobora no kumenya ivyo tukora vuga. Iyo tuvuze mu ndimi wowe ushobora no kumenya ivyo tuko turaganira. Mfise Imana ifise uko iriko interprete ivyo uri kurambarira. Harageze igihe yuko uswitchinga off microphone ya Satani, harageze kuzimya kuri mixeur, uravyumva ukazinya amabafre Satani avugiramo kugira ngo akuvugishe, akwereka ibintu. Haleluya. Iyo atanguye kukwereka ivyo onya, nawe wirabira umusaraba na operation yahabereye, uvuga atari ko Imana ishobora gukora kijya kintu ku bwanje, ijya Imana yari gushobora no kuzanana na jewe jenyene ku bwanje. Eske ndashobora kwiramanta? Eske ndashobora kwihebura nk'umuntu atavyizigira afise? Eske ndashobora kwamvia abantu badafitanye isezerano n'Imana? L'Éternel est mon rocher, il est mon partage. Murashobora kuvyaguruka mu ntebe zanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri kino gitondo duhejeje kwakira umutsima, ndashaka ko dusenga kugira ngo umuntu wese yaje hano hantu ari confus, ariko aribaza ku biriko biramushikira, ariko aribaza ku vyamubayeko, ariko araduta ku Mana yiwe akavuga ati Mana, kubera ko ibintu binshikiye, kubera ko ibintu biriko birambako. Hariho n'abandi bakubwira ngo je ngo sinzokizwa, ko ngo ukijijwe ngo Imana icitangwa kukwiyenteresako, ngo ingorane zitangura kuza. Mana niho hantu nkwiye kuba, niho hantu dukwiye kuba. Haleluya. Yesu yazanye abigishwa bababaye bari confus, aca batwara gufungura, aca gusangira nabo, aca kubaha igicapo c'ijuru, aca kubaha kindi gicapo, aca kubereka ko uravyumva hari bikurikira ibinyi. Nico gituma iyo tuje kuri uyu mutsima ntidushobora rimwe na rimwe kwirengagiza context. Murashobora kudukurira mu Hebrew, shobora kuri muri guitar please. Narimvuze iki? Okay, turashobora gusenga, bashobora kuduza amaboko yawe. Haleluya. Imana yacu si Imana ya confusion, Imana yacu si Imana yo kuzazanirwa, ariko Imana yacu ni Imana igihe cyose ifise ijambo ry'ivyizigiro, isura kandi kutuvyura ikaturemonta. Hari ivyo uri kuripfuza, hari ubuzima uri kurabona, hari ivyo uri kuribazako, hari ibikubabaje, hari ibiko birakugerageza, ariko Yesu atuzana ku meza yiwe akavuga ngo igihe cyose ibimubize mubikore munyibuka. Mwibuka urugendo rwanje, mwibuka intambara yanje, mwibuka ukwitanga kwanje, mwibuka koze yanje, mwibuka ubwami bwanje,
ntimugatakaze na rimwe point, ntimugatakaze na rimwe ijisho ryanyu ku bwami bw'Imana, ntimugatakaze na rimwe mu rugendo rwanyu rw'ubuzima bwo gutera imbere, bwo kwiga amashuri, bwo kurongora, bwo kurongorwa, rw'akazi, rwa carrière. Ntimugatakaze na rimwe objectif principal, ubwami bw'Imana. Ntimutakaze na rimwe muri ko murageragezwa, muri ko muribaza gukora bijya na bijya hanya, muri ko murashaka kwamvia, muri ko muraviva muri complexe. Ntimutakaze na rimwe, no perdez jamais de vue, ntimugatakaze na rimwe intumbero y'ubu bwami bwanje, ico ndico nico nababereye. Haleluya. Mwami Yesu, muri kino gitondo turagushimiye Mana. Waravuze Mana ngo iki gikorwa tuzogikore tukwibuka. Warafashe umutsima urawumanyura, uravuga ngo uyu n'umubiri wanje utanzwe ku bwanyu no ku bwa benshi. Mana yo mu ijuru, uduha ikimenyetso c'umutsima nk'umubiri wawe, kugira ngo Mana twibuke yuko Mana yo mu ijuru watanze ubuzima bwawe ku bwacu. Twibuke ko wowe wabaye ikimazi kizima Mana kubera ibyaha byacu, kugira ngo Mana yo mu ijuru ube udukura kwicaha cose, kandi kugira ngo ube Mana yo mu ijuru objet ya réconciliation yacu n'Imana, kugira ngo biciye mu mubiri wawe wababajwe ugasubirira umubiri w'intama n'impene n'inuma zahora zicwa, umubiri wawe Mana yo mu ijuru wikorera icaha cacu, umubiri wawe Mana yo mu ijuru uhanwe igihano Mana cari kutugwako, gikubitwe, ukubitwe, ubabazwe, ukengerwe, usuzugurwe Mana yo mu ijuru, kugira ngo ube ikimazi data ryohererwa, gikwiye kandi gishitse data aha agaciro. Utanga umubiri wawe, uravuga ngo nimwajya kuri uyu mutsima muze mubikore munyibuka. Urongera kandi urafata igikombe, uravuga ngo iki gikombe ni ikimenyetso c'amaraso yanje atanzwe ku bwanyu kandi atanzwe no ku bwa benshi. Ni ikimenyetso c'amaraso y'isezerano rishasha, amaraso y'ibikoko yahora aseseka kugira ngo bitwoze ivyaha, kugira ngo bidukure kw'ivyaha. Amaraso yawe aratangwa Mana yo mu ijuru, ari amaraso y'umugororotsi atigeze gukora icaha, kugira ngo Mana yo mu ijuru nk'uko wakoze icaha ari umuntu Adamu, kugira ngo ubone kuri Adamu wa kabiri atanga amaraso yiwe kugira ngo atwoze icaha cacu, adapfupfahaza ivyaha vyacu ngo abihanagure ikiringo gitoya, ariko ahanagura ivyaha vyacu burundu, ubutakigaruka bikibagirana. Imana ikibagira aho twari turi nabo twabaye kubera imbabazi zivuye muri ico gikorwa c'amaraso yawe. Uravuga ngo nimwanywa kuri kino gikombe muze mubikore mwibuka. Mana yo mu ijuru, ibimenyetso byose watwibukije ni ibimenyetso bya victoire iri ku buzima bwacu, ni ibimenyetso by'intsinzi Mana waduhaye. Interpretation wahaye urupfu rwawe, warashoboje kwigisha wawe kubereka yuko urupfu rwawe atari ubuhombe. Bamaze kwinjira muri presence yawe bagasangira na wewe, amaso yabo akuguruka, na bamwe bari mu nzira baratakaje ivyizigiro bihebuye wapfuye, igihe bamanyuriwe umutsima bakabona inkovu mu biganza, baribukijwe Mana ico wakoze mu gishingo co guhunga Yerusalemu, bagaruka bafise intahe kuko Mana yo mu ijuru wuguruye amaso yabo, bakinterpreta urupfu non pas muri chute na faillite, ariko urupfu bagointerpreta muri succès na victoire. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasenze Mana yo mu ijuru, tugiye kumanyurira umutsima Mana kuri uwo wese ga Mana yo mu ijuru yumva agomba kwegera kuri aya meza akajya ku mutsima wawe akanywa igikombe cawe. Ndasenze ngo Mana wugurura amaso yacu, ibiriko biradushikira, ibiriko biratubabaza, ibiriko biraturemera, ibiriko biradukomeretsa, ibiriko biradushikira tutumva interpretation yavyo, ibiriko biradutera kuzazanirwa no kugukekeranyako. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasenze ngo Mana wugurura amaso yacu, uduhe interpretation yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.